agahora ari keza ntigatetereza agahora ari keza ntigatetereza kararondegwa kakazigamwa kararondegwa kakazigamwa agahora ari keza ntigatetereza kararondegwa kakazigamwa kakazigamwa agahora ari keza ntigatetereza kararondegwa kakazigamwa kakazigamwa yeah. Mana wanje ni kubera ikari njyewe bino biriko birabako Mana niki kintu uba naragukoresha tuma mba muri buno buzima
Sheri, Sa? wagwaye? Oya. Habaye. Habaye iki? Hari ikibazo? Ndavyibona no buri kibazo. Ariko nibaza ko atari ikibazo ca rasyo canke vya bindi vy'iwawe ngo nabuze kiniki. Sheri, je ibintu byo muri runo rugo vyandambiye. Oh my gosh. Ivyo navyo ni ibintu vyakurambiye gute? Urafata decision ntabwo wigera ugirisha inama. Sheri, je nibaza ko ivyo uri kuravuga na n'ubu sindiko ndagutahura. Buri kimwe cose kiri cari ngaha, sivyo? Ndafashe decision imeze gute? N'inzu nagurishije, n'imodoka nagurishije, habaye ingorane. Ni ikibazo ikihe ciwawe ntarigera nkora. Bejo yompanga yandambiye. Umupanga yishe. Hari uwundi aba muri runo rugo. Hari uwundi aba muri runo rugo atari Seti. None Seti ntimusangira Seti. N'ubu sindiko ndagutahura. Ko bitahura gute? Ubu haheze amezi 6 atariha. Hama ngo ntavyo uri kuratahura. Bebe, haheze amezi 6. Beje numva narambiwe frame. Okay. Nibaza yuko nshobora kumubwira akatwishura. Ariko ntabwo nshobora gushira imbere kumwiruka. Urabizi be. Ningihe utari bwaze muri runo rugo. Sivyo? Urabizi ko yari ngaha. Decision siyo twofata. Reka ndakwereke. Reka ico kibazo tuzogikemura bwakika. Beje sishobora kubyihangana. Misi yose ni John irigwa ngahantu zibibazo mpangana navyo. Je sishobora kubyihanganira. Utamwirukanye je ndava muri runo rugo. Be, ndakwinginze, sivyo? Turaza kubivugana, sivyo? Turaza kubisubiramwo ndazi biratore ku muti. Sivyo? Ndakubwira reka maze kubwira. Gyoshano ry'umugore. Araja ngaha gatuna mu bintu atazi ingene byubatswe. Nanje nzokora uko nshoboye kose kugira ave muri runo rugo. Narindira. Sheri, ubu we ntugende usezeye no ku kazi. Amasaha yagiye. Sheri si byiza. Sikibazo gikino. Nitwavuga. None Sheri, wewe ubu ntukimbaza ibibazo biri ngaha mwa runo rugo ni kubera iki? Nibazo biki? Harasiyo nasize. Sheri, hari ikintu ushaka kubwira. Chiki, bazogira mwisho umwanya ngende ku kazi. Sheri, narambiwe no kuba ngaha mwa runo rupangu runo rugo jewe gwandambiye. Sheri, nukuri twimuke tuve ngaha hantu. Hera Sheri, rya mugore dupangiye asigaza akandaba nabi ukamengo sinzi, asigaza akansuzugurira n'ahantu mbaye. None Sheri, ibi bintu umva tuzova mu ryari? Ndavyumva. Sivyo? Kandi bwa kwera impamvu. Ndazi kujya mugore mu banye nabi. Ariko yagerageza nawe urabuze ubuzima tubayemo. Amafaranga yo kuriha inzu dufise ngaha duheranya amezi menshi. Sivyo? None gashata amafaranga dufise yo kuriha avasi y'inza handi ariko twimuka gute? Sheri, basi genda ugurane mu bagenzi bawe hama twimuke tuve ngaha no kuri. Ase nzi ko amafaranga yo gutora amafaranga mwishira haba bagiye gukoresha muri ya mirima y'Ikibonobono rugo. Reka batwinjira mu yandi madeni nani tarayarira. Amatwinjira mu yandi madeni tushaka ne madeni vyo. Bagerageza wihangana. Imana y'umuharo amafaranga. Hama tukahindura ubuzima tukimuka twapaha. Ndabizi ko babaye ariko tuza. None Sheri, n'umwana ari mu nda ushaka nzovyare umwana afise amastress Sheri nkayo nirirwa mu ngaha. Umva bizoherera he Sheri nuko. Ese ana nacerewe ukazi. Ndagende kanje kuronde. Bisiga ko muri kotera. Kazi ke. Bye. Bye. AGAHORA ARI KEZA nigatetereza kararonderwa kakazi
Seti. Bwana Seti. Ndabona wavyibushe. Imitaga ni yose. Seti hari ikintu umenga usa n'uwibagiye. Seti nivyo twarabaye inshuti muga ntabwo turabavukanye ibyo urabizi. Seti wowe uheruka kuriha amafaranga y'inzu umwaka uwuhe ukwezi ukuhe itariki zi Nungwareze hameze 6 kuri ntari. Atandatu yose utarariha. Bano kuvuga ubu wayigize iwawe n'umugore wawe iki? Aya ariko uraziko kiyagiye ko akanahise akazi keza. Ubu akazi karahindutse. Kandi aho atari ko nahoze. Ivyo sivyo nkeneye kumva. Ico nkeneye kumva na amafaranga y'inzu kugira ngo natwe tubandanye tumererwa neza. Ico ndebaza kirumvika. Seti ndakubwira ikintu kimwe. Utarazana ujya mu nyamyako muri runo rupangu amahera warayariha neza. Ariko ubu siko biri. Ibintu byari bimeze neza. Twari dufitaniye ubugenzi ndetse nta n'umunsi utariho. Itariki yagera wari. Ukakiza ugerageza kuntahura. Nyihanganira ukwezi kumwe konyene. Azaje ukuriya. Ukwezi kumwe amezi 6 umfitiye uzowabirishe mu kwezi kumwe. Cyese birashoboka. Sawa ntabwo dushobora ndakwicisha amajambo canke iki. Seti ndakubwira ikintu kimwe umaze kunsaba ibiringo byinshi cyane kuri ico ki. Ariko reka dushire kuno musi full stop. Tuvuge ati itariki y'ukwezi nkiyi mu kwezi kuza utarari amafaranga yose uzoca ufata utwawe aye. Mwana zisezerana agahora ari keza ntigatetereza agahora ari keza ntigatetereza kararondegwa kakazigamwa kararondegwa kakazigamwa agahora ari keza ntigatetereza kararondegwa kakazigamwa kakazigamwa agahora ari keza ntigatetereza kararondegwa kakazigamwa kakazigamwa yeah. Oh, na, 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 na.
Nagatangara kweli. Natangara ko ari wowe uri kuranukisha muri runo rupangu. Ubu rero wabonye yuko muri kano gace kose ari wowe uzi guteka gusumba abandi. Ubu rero nibyo nzoteka byose uzozuraza kubiraba. Ndafise uburenganzira bwo kubiraba nyene kuko ni mu rugi wanje. Munanirwa no kundiha amahera y'inzu ariko ayo kugura inyama ntabwo muyabura. Ejo bundi wacaniye ngaha iyo ntabibona trafo yanje yari kuba yirabuye. Ugire kuba umugore w'umunyamwanda, ugire kuba utandiha umugore w'umunyamwaku, ucugira no kugaruka kuncafuriza ahantu no kunyuzuriza wese gusa. Sa iyi ngazi ubona ndiko ndacako nawe vyohindukira ukayicako. Ubuzima bubibona tuko turacamwe ibihe bizohinduka. Sa ndavuga nawe gasubiramo n'uyundi munsi sinzogusubiremo. Umugore nkanje urashaka kunsuzugura kweli. Ndaguhangara nyene kuko ni mu rugo rwanje. Imvura iri kiranyagira nawe yo kunyagira. Uri kurampangara jewe. Ndakwereke ko byose no bishobora. Mana yaka gasuzugura umugara dupangiye asuzugura. Nigiki noba naragukoreye cyotuma mba mwabuno buzima. Ndarambiwe no kuba mwabuno buzima. Mana ngo ntabare ndagusabye. Agahora ari keza ntigatetereza. Agahora ari keza ntigatetereza. Kararondegwa kakazigamwa. Kararondegwa kakazigamwa. Agahora ari keza ntigatetereza. Kararondegwa kakazigamwa. Ibi ni ibiki gusa yawe gira icyo ukora kanze mbemeze kugira ngo se ntabwo mbikora nyine. Allo sheri. Ubuze gute? Ikamanze nterekere kabisa. Ubuze gute kora kumva? Numva merewe nabi. Aro? Aha rwose aho kuraza Aro? ibihembo. Aro kora kumva? Ubabarire. Yo. Chuka. Karaba muhungu siganira ibintu by'igitsina bigenze gute? Tegeza kabazo barantelefonye muhira bagasikumvikanya neza. Agutefanya muhira? Genda kabazo kabaye siganira gatuye ndagarutse. Wewe cyo muko tugaru. We rabu ndabi. Umuntu yagwaye. Sinzi sikumvikanye neza we ndabira gusa ndagarutse. Wewe tunyaruka. Siganira telefone cyari inkofira ndaje. Ahama ya. Kararondegwa kakazigamwa. Kararondegwa kakazigamwa. Abakiriya. Ntigatetereza. Kararondegwa kakazigamwa. Sheri. Nibiki byabaye? Sheri. Wabaye iki? Je kutambwira nicyo cyabaye. Nibiki byabaye? Byuka. Ikibazo kihe? Sheri, ikibazo kihe? Ikibazo kihe? Nakurira mbwira. Ikibazo kihe?
Sheri we narakubwiye twimuke tuve ngaha uranga. Sheri fuma wiba hama tuve ngaha. Habaye iki none? Habaye iki? Ubu tuvugana na yarasyo wasuma. Urya muntu dupange yabimenye vyose. Mbwira neza. Zinyi bayazisheshe. Yego she. Reka nje kumubaza. Ikibazo nagize ngaho. Ikibazo Umugore aje gusesera umugore wanje asubiye kabisa. ushaka ndaziri ushaka ngire Uyasishaka kuziriya. Ariko iki urabwiye kubaho okay basi mukeneye basi tubafungurire tubafungurire basi okay my friend twarasangira muraza mujye mugira basi muraza mufungure bichafu gusa umeze neza ahubwo rero ndabona umutima w'uri kuriruka cyane je nibaza yuko reka tumugirire ibipimo by'uko atobashaka kwibaruka kuko urabona ko aremerera cyo na rero biharuro kugira ngo twe turaraba umuti twoshobora kumutera kugira abe aroroherwa
muri uno mwanya tutarashobora kuronka ico agora jengiye kumutekera hariya muri salle de maternité uce muri musimba ntihama tumugirire ibindi bipimo kubera turabona ko yego sawa umugwayi ameze gute? bapoze kwanza kumenga uri stressé cyane Andre poze bon umugwayi umeze neza turiko turamukurikirana nta nugira ikibazo hanyuma washwaniye umugwayi wewe Oya, aho gusa ariko cabaye muhira barashwana n'umumama dupangira urupangu. aho bica byumvikana yabaye stress kandi hajya iyo umuvyeyi yibungenze yagize ikibazo meme n'umwana ari mu ndara arashikirwa arabimenya meme niya anezerewe umwana uri mu nda arabimenya niho usanga kenshi umwana ngo ngarakina mu nda hajya umuvyeyi aba anezerewe rero yabaye stress ibise bica biraduga bimaze kuduga nico gituma ubona irikayabaye umwanya n'umwanya ashobora kuvyara muje kuba hagufi turakenera impuzu zo kwakiriramo umwana n'umuvyeyi okay Uvuze ngo hava vyara? yego Maze kubura abavyeyi mutuje kuva kera. Nagomba ndabasaba ubufasha. Tugufashe? Tugufashe? Umugore wanje ari mu bitaro. Nashaka mungurana amafaranga. Tukugurana amafaranga nayo dufitiye atayo uraduha. Maze ko umugore wanje yari yibungaza. Ndakwingiza unyihangane nigore. Ariko fata nayo tukuguranje basubiye ashire kwa jamara inde tuguheraniye. Maze twakuhera hamwe. Ndakubaza kibazo. Mu bitaro umugore wawe ari wabonyeyo abagore bangara, wabonyeyo n'abandi bantu bangara. Ariko mwafasha bazi. Nta bufasha ndi buguhe. Ahubwo niba ubishoboye genda aho ku mabarabara sivyo ubuguza ugirane usegerereza kamuronka ayo mafaranga. Ico nkeneye conyine je. Nkeneye amafaranga y'amezi uzi yose uheranye. Ndayabona. Kuko ni wanyihereye n'imataye. Ikigongwe basi. Isaha ya 12:00 amafaranga utarayashikana ngaha. Utuntu twawe twose iyo tuva tukagenda udusanga hari inyuma y'urupangu. Ndibaze ivyo birumvikana tunakoroke. Ntabwo tuvyubaka kugira ngo nimikini ivyari bivuze. Bose basi no usore mu ibintu muzu bireke. Basi byo kwa muganga tukatupurira gusa. Basi tutupurira. Cyo gufata. Ndio usore ibintu muzu bireke. Abantu hajya mwumva no gutwi kwemene kumva koke. Basi ndio usore. Umva bimeze gute Muganga amaguru numva amaguru numva umenga simeze neza mu maguru. Muri Tanganyika keya bimeze neza cyane kubera ubisanzwe iyi ni erere mu maguru bisaba ko tuyaduza dufisa kumangasha dukoresha kugira ngo tuyaduze. Muga
wadugije gose warengeje. Okay, reka tugabanye. Ca numvise sembe. Ahubwo duza ngaha ku mutwe. Mu maguru ca numvise sembe. Nta kibazo. Byose birakunda. Mugabo warengeje. Agahora ari keza ntigatetereza agahora ari keza ntigatetereza kararondegwa kakazigamwa Bofre tu. Nukurasizanya. Umeze neza? Mwe kidakiza kabazo nka. Kibi. Wage telefone ntumvise neza kumvikana. Yamugura mpamagaye. Wari kuri kubasa tukwana ngaha visi. Mukuru banje akwena muze mu bitaro. Nakubafashe rero basi. Ungangura umuzigo. Wewe widandariza nk'umusara. None ubona ibiwacu birangura ngaha. Kuva mu gatoya ndaro hano mukiriya n'uyu. No kunene namaze no kunahunye. Ushaka ndaguhamaye. Basi ntirake stade. Wewe widandariza wiho. Aha ni muri atapfe gufina. Aha ndaguhijana. Amafaranga nayo. Kira sinora ibintu ndakoresha musaba amafaranga nkene amafaranga. None nk'ibi birosi ibi. Urati ko nahage kubare baraje kubikoresha. Barabikoresha mu maresto. Basi ntirake zibi. Oya ndaguhijana. Ndaguhijana. Ijana bahera makeyi. Ndayafise abona. Ijana 5 basi. Ijana. Ijana 5 mu. Ndaguhamaye. Basi kumpa basi. Ariko aje ikibazo. Rego gize ikibazo muhungu. Rero cyaka nanje ngira ibibazo. Kumpa basi. Indira none mande mpano. Ega muhungu bijya biragoye. Najya hanate madamu wanje zofatwa ninda. Amujane bamuvure naje nzobihombera. Arakito kungutirana. Arura. Arigana nawe ejo yofatwa na malaria. Bandi ba urabizi ko barihisha amahera ubu. Ngorane. Yampebera ibibazo. Ariko bitanu. Rimba kwanza. Ariko bitanu byo. Wewe kuri afata mero yakini tanguko. Yampebera bisanga mira. Oya, nurongorongoro sinoguhebera. Ibitanu byonyine mu. Reka gufira. Ikwihuta yampebera. Indira. Yampebera mu. Oya reka. Sheri. Darusha. Ariko rarumpaye. Wow. Sheri. Imana ishimwe n'ukuri ko baduha urupapuro ngo dutahe. Hano hantu hari handuhije. Nta kuntu abavyeyi badufashije neza. Ariko nari narambiwe no kuguma ngaha nashika gutaha. Ndakumbuye muhira. Imana ishimwe ko tugomba dutahe. Aho isigara twitegura. Kuko kuva ngaha tugende muhira.
karakavyibushe. sheri hirya n'ibiki ndiko ndabona. Kuba mugaye vyavutse n'ivyadusohoye biye, yatwegere turabe. Sheri, erega nivyo badusohoye. Sheri twitware ako n'agahohotero batugiriye. Ne barashobora kudusohora tutabivuganye. Erega shaho kwitwara gute? Uzi ko duheranya amahera y'abandi. Uco witwara gute? Vyose ni wewe wabigize wewe nyene. Iyo uzi uratanga make ntibaba badusohoye nk'ubu. Bera nayo kuco ntakwishavu. Uratse ubutwa twari tubaye imbwa bwari bumeze. N'amafaranga ndayakura hehe? Reka ahubwo ndodore ndamubaza ivyabaye basi. Mbehoho umwana tugomba tumujane. Tugomba tumwangarane mw'ibarabara. Ihangane gato imbaye ndodore tubaza ivyabaye basi. Sheri oya nukuri. Ihangane basi ndodore. Ihangane ndodore tubaza ivyabaye basi. Sibi nibiki? Vyagenze gute? Bose n'abana hageze bagasohora. Yakubwiye udusohorera ibi? Isi akamatira kacu kari hehe? Macha bambwiye ko mufise ideni rinini bayigumisha. Wumvise? Sheri vyose niwe wabigize niwe ubituma. Niyo nk'ubu ca tuja hehe? Cyana bavuze ariko nuko mugira urugendo rwiza iyo mugira muze mujana n'Imana. Ihangane nta kundi. Turondera aho tuja nta bundi mwere tugiye. Turi kuma kwirembo by'abandi gasha badusohoreye ibintu. Reka turondere iyo tuja nta kundi. Nk'ubu ca tuja hehe? Njana rero tore ivyo bintu vyose uvuga unjana aho hantu wateguye kunjana. Sha abantu barabakera kuba abantu baduhaye indaro ushaka kutwiba n'ibintu byacu byose ndaba nk'ubu yagiye dufiseje ya bido bayitwaye amasakoshi amwe bayatwaye ushaho akadobo cyose babitwaye imatire bayitwaye bayigurije hari kwa tubaye none tubigenza gute? None sheri nk'ubu ho ca dukora iki ca tuja he? Uyu munsi ho ubona biza guherera he? Tuja gusaba indaro hehe? Sheri wone. Halo? Halo, urisa tuvugana? Ndi Mahuba. Ndakonje genda kubyuko twimesha kibonobono cyawe. Mwarimbuye? Ego twarimbuye kera. Mwakwe mibingara gutese? Toni 200 twasinze twimbuye. Oya reka. Nani ko ndakubisha nuko ngakumva kirane ki. Cyo ko mutari mwambwiye se. Narakonde telefone yaratakaye na nimero zawe none zike kwa seriyo zine na telefone yego. Sawa, reka nza ko baraba ntajo. Sawa. Sheri habaye. Oya reka. Kiravuye mu induru. Bigenze gute? Abantu refu ngini babandi baturabira imirima y'ikibonabona hari yaruguru. Ubwo ko amazi imisi barambuze ku telefone. Ubabwiye ko bazimbuye. Kandi bakwemo itoni 200. Oya. Tugiye kwa boss. Wait. Ntumbari. Bindi aje kwara mukanya. Urumva wikemutse ngaha. None sheri. Ngaho tugishorera he? Umvuye. We nta makuru ufise. Aho ubunyene. Cyangenda mu kibonobono. Bafise amamodoka aje kuyipakira. Bashaka kidara duha amakashi. Ubu ngenda amakashi, badura amakashi. Wow. Ureka gusa. Acake mutse. Yo, Imana kweri ishira. Nimero yabo ngiye. Hari nari ngifise nanje. Imana yakoze.
chef ntabwo kubashimira ku kanya mwamaze kuganira namwe. Hari ukuntu nagiye kuri YouTube cyangwa n'amavideo mwagiye murashiraho muhimiriza abantu ku miti igitego cy'ikibonobono, mvuga akamaro kacu, ibyo gikora n'inyungu ku murimyi wacu. Rero kubisho genda byumvise nagiye ntanga umugambi nanje nja kukirima. Rero abona ko bagikurikirane igice ntubise bantelefona ku telefone bambwira ko ceze, bambwira ko banashimbuye mbere. Mugabo ngiye gukurikirana ndabaje imwimbo barose sanga bambwira ko barose toni 200 ziri mu modoka nzaranya hajya hanze. Ariko cyanibuka yuko mwavuze yuko uzoba yimba ikibonobono agishikanye ngahe wayi kumuzompa amafaranga. Ni nayo mpamvu nari nakizanye ngaha kugira muce mukingurira. Wow, ndanezerewe cyane wumve ko nezerewe muri kino gitondo. Ndagushimiye cyane amajambo ugiye kumbwira aranezereye kuko ikiyago cyakuzindukanye kigenze yuko inguvu twakoresheje duhimiriza abarundi zitabaye impfa gusa. Biragaragara neza ko imbuto twateye yabye koko, ariko wumve ko ndagushimiye ndagukeje kuri iyo ntambwe uteye kuko ni inyungu kuri twebwe kuko icyo kibonobono turagikeneye. Ikinezereye rero ni kumva bagiye urabyumva kumenyesha amakuru twagiye turacishako. Ariko nkundire mbanze ndakubaze ikibazo. Uvuze ko wazanye toni zingana gute? Toni 200. None uba wabanje kuba umunywanyi wariyandikishije umunywanyi? Ntabwo ari sinakaroso pe y'umunywanyi. Warabyumvise gusa habucura nyuma. Okay. Naho biri uko kubera ko wazanye umwimbu mwinshi, mu bisanzwe ntabwo tugurira umuntu atari umunywanyi. Bwawe kubera ko uwo mwete wawe numva no gutera intege, reka ahubwo ndakubwire ingene woba umunywanyi kugira ngo duce dushobora kwakira izo toni zawe 200 zose kandi tugenda tumuhaye amahera nakwereke ingene ushobora kubigira. Iciza gihari wogenda ukegera hariya kuri biro ya inaskoti ni urunani rw'abarimyi b'igitego cy'ikibonobono rukorera harya hanze nyene bashize imodoka, ariko kandi turi no mu gihugu cyose aho wowe ukeneye muri zirya ntara za 18 ndashobora kukwereka aho kwitura hafi hakwegereye bivanye n'aho wari. Hanyuma ushitseho rero barakubwira ingene bigenda. Umunywanyi atanga amafaranga 12,000 gusa bacamuha nimero matrikire. Ivyo rero nibaza ko mu itoni 200 wazanye utona rwo no gutanga 12,000. Ivyo rero uco ugenda ubikore, hanyuma uhejeje kubikora duheruka gushiraho microfinance yitwa Agrinova, iriho kugira ngo ifashe abarimyi hamwebwe cyane cyane abarimyi b'ikibonobono cyo kimwe n'ibindi tuzobabwira. Uco ugenda rero niyo muri iyo microfinance ugurure bakwereke ingene ugurura konte naho nyene hasi. Ntutevye ugomba nabereke yuko wihuta gato bivanye kumbugira n'umushoferi bace bakwakira, hanyuma uguruze konti kuko ayo mahera ku toni 200 bazanye duharuye kubera ko ikiro tukigura 10,000. Urabona toni 200 duharuye wije na 10 urabona miliyoni amajana 200. Miliyoni amajana 200 zo gendose n'amajana 200 kandi ntubaye wa mbere. Ariko umva igituma rero nari ndakubwira ko woshobora kuguruza konti amahera angana gutyo ushobora kuyakura mu maboko. Twebwe turakugurira hanyuma ndaca kukwereka harya aho
baca babishira muri stock, hanyuma tumaze kuguha reresi uca tuyibika muri iyo microfinance Agrinova, ushirako konti yawe, bibaza ko ni directeur ngaha nyene ayo mahera aho ugomba uca ugenda uyarotiye tukayaguha. Rero wumve ko ndagushimiye kubera urabona wewe n'ubu ndabona uranezerewe, ariko natwe turanezerewe cyane kubera uyu mwembe uzanye natwe turagenda tukawuhingura tugakuramo amavuta y'ikibonobono, n'amavuta nziza cyane asa igiciro kinini. Iyo rero tuyashoye hanze duca turonka amahera mvamakungu amwe bita amadevize, aho urumva ko tuba turiko tugenda dusatira yambona kazoza mu gihe igihugu kironse amafaranga mvamakungu gikoresha mu byo tuba dukenera dushobora kuronka hanze, natwe duca tubironka bitworoheye. Umbe rero ko ndagushimiye, hamwe aho uboneka abandi barundi nka 10 biyongera kuri wewe, turabona yuko imbona kazoza itoshika mu 2040 hariya canke mu 2060 twoca tuyishikira vuba bwango ubonere nko mu 2030. Ndagushimiye cyane rero, ugende ugire iyo nkuru nziza, kandi uburyo niwaburonka ugende ushingire ntahe n'abandi abarimyi kugira ngo turahabe yuko nabo bokwijukira kurima ico giterwa. Chef, ukuri ndabashimiye cyane. Sha, ujye Imana yishurira kugihe. Uziko cyo bari baraye basohoye mu nzu naraye inyuma umugore wanje avuye kwibaruka. Kubw'ivyo reka maze ngenda hajya hasi mbanze niyandikisha mu banywanyi amace ndabafashe nabafasha kugura rya konti yavuze muri yani bijya bikofinance amace mbona rero utunze ikaje mu maje kuri ikibonobono umwimbu nzanyo umuvyanzi bafise nk'uncuro 10. Ndabashimiye cyane rwose muheza gihe. Sawa, numva nibyo byagushikiye ejo birane kigongwe, ariko urabona ko Imana ni nziza. Yego, numva rero woca genda ukabandanya urakora ko ndabona ngaho hariho n'abandi badoreye isaha umunsi mwiza. Gukora bisigaye ko
Alo? Ale, Yego. bose wo bucicaro gikuru yaje. Agira dukoresha inama ngo nyene byihuta. Ndakwingize, unyaruke. Bamaze kuza. Oya koresha umwanya, unyaruke unyene. Sawa naje. Reka nkoresha umwanya. Sawa. Koresha umwanya. Okay. Vai, turofisi. Simba, We boss. unabona hakore mwe mu kwezi kwa kabiri. Ntayirimo. Nayiko bazirimo. Boss ntayirimo. Nene wahari ubona. Ingende yo kuturatana akavuga utati sutumye neza yatangiye ryari. Nukuri ibi bintu ni ryambere bibaye boss. Murazi yuko ibi bintu bitahora bi. Naba ndabaha raporo zikwiye. Ariko ibi byatumwe nuko kwezi nakugizemo amanama menshi n'ingendo nyinshi. Murazi yuko mwari mwantumye mu rugendo muri Aziya, ariko rero sinarosa akaryo rero kugira ngo nshobore kubiraba neza kuko ngarutse na jewe muri misi nyine nta nindwi irahera nshitsi. Niyo mpamvu rero ntashoboye kubiraba neza kugira ngo ndabahe raporo ikwiye, ariko nizere yuko ibintu bitazosubira. Yo kudatanje raporo yawe ku gicecero gikuru ntawe wabona. Ari arazi yuko ari umukozi mwiza. Hari ikibazo kuri ari icyo nzi nuko ari umwana mwiza ukazi. Ni umwana mwiza
araracererwa aza yaborewe atonda ku kazi sinzi ni umwana mwiza. Ego vrema ari n'umukozi mwiza mfise ngaha ku kazi. Mbeho ko ataje mu nama cyagenze gute? Okay. Are nari namutumye kugira ngo ahure n'umukiriya wacu adasanzwe kugira ngo amusigurire ibijanye na ya shampoo mwabona kuko yari yashatse ko tumuha quantité nini kugira ngo ashobore kuturangura. Nico cyatumye rero ataza mu nama sino yari kuza ko ari nasanze ni umwana mwiza azi gusigurira abakiriya ibijanye n'amaproduit usanzwe duhinga. Sa amaze kumenya imashini zitatu ihapora kutigenza uyitanga wewe. Uyu mbona mu mashini nizo cyo mumamagariye. Ariko wewe utaje mu nama. Madam, mumbabarire gato kuba ntaje mu nama kuko nari numva merewe nabi mu gatondo naciye ngenda kwa muganga niyo mpamvu rero ntashoboye gushika ku muganga. Waje ku kazi rero kwa? Yego cyane. Kanda kwandikire dushobora kuguma dukoresha ko zagwaye. Genda wivuze niba tuzo curondera akazi ahandi. Madam. Akira sinya. Madam, murangira sinya. Madam. Sinya. Madam, basa makosa yaje nayo. Sinya. Uke madam. Sinya. Dame koko ni vyiza basi nakoreye kampo. Uronona ibintu ngaha muri kampani. Sinya we. Madam, no. Sinya, sinyumvira mu biro. S'il vous plaît, basi mumva. Sinya cyane. Mpamagara umusekretari gusohora. Mariko nari narakoze ibyiza bya kampani mushika mu mva. Benda. Simeo. Wa hano nawe. Ubundi musi hagasubira kubiga kosa. Uzogenda ujanye n'uwo mukozi. Ubwo mushigikira abakozi raba nk'ubu imashini zitatu. Akamena kampani birikira honda. Ubundi musi muzogenda mujanye. Madam. Nta madame ngaho nta madamu genda hariya. Nta madamu. Ndabibemereye ko ikosa ritazongera. Muzogenda mujanye. Murakoze. Mushigikira amakosa mu bakozi. Habaye. Shirashobora kuma amasaha abiri yonyine basi. Ukandera nkabaza kuja kuruka. Ni bishasha. Ndagusabye. Ngende mbanze nduhuke. Shira ivyisi vyose wimba bikakira uno mwanya mu mutwe wawe. Ibiki nyene kudashaka kumbwira. Ibi udashobora gutahura n'ivyo nyene. Urumva ubusinkuriye no kumenya ibintu byawe. Akazi karahetse. Sa?
Tibaza nta kidatahuritse ngaho. Tutaraheza kwishura amahera yo muri banki. Amahera yo muri banki nayo nubagi ugira uyareme ndayiremeke. Ko dusigaje amafaranga ngana gute? Tumaze kuri miliyoni 50. Imiliyoni 50 nizo tumaze kuriya mu miliyoni 200. C'est pas possible. Mugabo byose ni wewe. Ububare bwose iyo buva bukagera bwiza bwiza twarabugiye. Inzu sanura, gura amatara ngira ngayera nayirabura. Gura mama. Ubu rero amakosa yose uri kuyata kuri jewe. Mushikawe kwa murungikiye miliyoni 5 yari yakoze iki? Mama wa murungikira miliyoni 10 yari yakoze iki? Ndakubwira wishuza umupangaye. Ukagira impuhwe amezi 6 yose atari. Mbezi igyanza amahera wazubatse ko yatoye mu ibarabara. Iyo uza kuba uwundi amafaranga yose twaronka wari kumbwira projet kanaka nawe none ubu uri kuragira ubwenge bwose uza kuvuga amafaranga natanze nagize ntayo nagize ubu rero reka rero tugaramire kandi kindi ico nagusabye ndibazo rakizi amasaha 2 yonyene undekeze kuruhuka no mu gitanda ntuze kungora. Sawa kazi ibintu dufise binganya agaciro n'indeni dufise muri banki. Sa niko tumvise mu byinshi ubuzembe ahari mwe mwaza marira ugira yongeza. amakosa ndayafise. Ndazi ntabwo nigeze ndakubera umwana mwiza nk'uko wabishaka. Sinigeze niyumvira kukugira inama yo kungene twokoresha amahera neza canke ngo dukore imigambi. Sheri ico nshaka muri no mwanya sikindi biri bugende gute ubwanje mbona ko byarangiye. Birababaje gusa. Be nakoze ibiharuro sanga hako banki yoza kugurisha intonzi ikayishira muri Cyamunara nta kintu na kimwe twosigarana. Ni ukuvuga intonzi ifise agaciro karengeye miliyoni 200. Nitwayigurisha tuzodonka miliyoni 150 twishura banki. Dusigarane ni miliyoni zirenga 50 zo kwifashisha. So bonite nivyo biharuro wabikoze neza. Kuronka miliyoni 50 dusigarana zirafise ico zodufasha. Zirafise ico zodufasha na cyane cyane mu gutanga ubundi buzima bushasha. Reka ntaco ndaza kureba ukuntu no reba abakomisiyonere badushije ku isoki hama turaba ubundi buzima ukuntu buzogenda imbere. Gusa ndagushimira ko bawitahura. Mu bisanzwe niko mwategerezwa kuba mumeze. Nukuri reka ntaco turaza kuraba ukuntu tuza kubigenza. Nca ndabikora wanashima vyewo. Inzu nayo yakubwiye nijya ubona hajya cyangwa ngaha. Ubusanzwe je narabanje ndaraba ndiko ndabira inzu mubaha nabarabiye hagara cyanyumva ati sinabinze z'uburoho ana wirabiye ngaha honyene ubusanzwe irabutse kandi aha ni inzu nziza ibere ko n'umuntu nawe
keza kandi n'ahantu heza. nivyo wari wahuje n'ivyiyumviro vyanje ukuntu mbona inzu nkeneye imeze iyi irafatanye na harya mugabo kajya gapati kajya karimo ni ukuvuga ko bimeze bigenda nk'uko ariko hari inyuma igera hariya hepfo ikata nk'urugenda hariya shashi ivyirangi sivyo ngwaye muri no mesi urabona bose gakorera aha kuri rangi avuga wikuri cyane ni bose nyine inzu baravuganye ati umuntu yaje akazana amafaranga kirangise ikibazo nzoyisiga oya kameme mu isanzwe y'amazi tuza gutanga ivyo biba biri nta muntu n'umwe atanga inzu udashoboye gusigira cyangwa ivyo nibaza kandi akubwiyeho ko uyibona nk'uko imeze nk'uko aho mushikira indani none dushike oya jewe sinokorera neza munanirwa no kundira amahera y'inzu ariko ayo kugura inyama ntabwo muyabura. Ejo bundi wacaniye ngaha iyo ntabibona parafo yanje yari kuba yirabuye. Ugire kuba umugore w'umunyamwanda, ugire kuba utandiha umugore w'umunyamwaku, uca ugira no kugaruka kuncafuriza ahantu no kunyuvuriza wese gusa. Sa nanje ko kwisabira kandi fise utuboga mugana buzagafu mabuja ndakwinga inzu mfashe nukuri mpagafu ngende gukoza utuboga mfise sindari inzara uyu munsi kandi sonubwira kwanza waje ngaha muri no nzu kugira nte wewe ubuzima bw'iwanje nubwo wabona bihuye ku buryo jewe no gufasha wewe mabuja mfasha ngiye kurara inzara sokera mu nzu bewa mugore kweli kuko mugurishira nawe ari yo shini hanze bashize bose abaremwe abandi nabyo bashaka gufanga yanzu ya bashaka gupanga inzira hejuru are agiye cyane gusura kubona yambere ubwo mesi ntugire ikibazo na kimwe karibu ni mu kigo cya leta karibu 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 cyane hano mu rugo iwanje merci beaucoup merci nsigaye tubaye na madame ngaho Imana yaduhinduriye ubuzima twoga ibyifashe neza Imana iragira neza cyane bose nibaza rero yuko mwamaze kubonana mukamenyana bigenda neza ntugire ikibazo cyane
Yego ahubwo wakoze neza cyane rwose. Ko nusuye kunera inshuti yanjye ngasubira kubona nawe ntugire ikibazo na kimwe. Bwana Seti. Ku by'ukuri ndakengurutse no ku cicaro cyo ku bwanjye sinari nkwiye no kwicara ku ntebe zawe cyangwa ngo ninjire mu nzu yawe. Gusa umutima mwiza wambaye ndabona n'uno munsi urakiravuze. Reka mbanze ndagukengurukire kandi anagufelicite. Wateye intambwe abandi bantu bose bifuza. Gusa sinyugwa ko ibyo ndiko ndabona ko ari Seti nzi, Seti nirukanye, Seti mu myaka 2 uko nari ndamuzi gushaka uno mwanya. Shobora kuba aba ahantu hameze nk'uko akagira inzu zigeretse. Non, c'est pas possible. Gusa Imana ni mushobora byose. Ariko ibanga wakoresheje naturidu ko sino kubesha ibisaka vy'imbwa vyarahiye. Makuru yanje ngira ngo no kw'iradiyo mu marayo. Sinari ngiye gupangira. meze gutya tugakorana idiri ugahengera idiri itotse ugaca wikora. enda bukebuke ntabwo nikora we nakurondeye kuri WhatsApp wari ku murongo nja ku ma telefone zisanzwe mbura abayinite abakiriya nabo twari kubizi ubundi abazana kwa boss bavugana bari bihuta. Wewe rero ni gucere ngaho tubanze tumane ibintu bose tukavugana hari So umutekano turavugana nta kirafa ndibutse. Turavugana mu ntaji ntangora. Wewe sinigani bagiririza abankoreye. Ubuzima butarahinduka tubanye neza ndavyibuka. Naho byaciyemo nyene dusezerana nabi. Ariko nta kibatampamvu. Gusa ndazi nakwera umwana mubi. Kuko wari wubatse inzu ukeneye amafaranga. Ariko nanje biragora sashobora kuyaronka. Birangira dusezeranye nabi. Urabona ko yagihe nari mbaye wawe. Ariko nari narumvise amakuru y'ukuntu ushobora kuinvestisa gategure kazoza kiwe. Nanje amakuru yarashikiye amace ntangura kwiga ingene no kuinvestisa nciye mu burimyi. Ico gihe numvise amakuru y'igiterwa bita KIBONOBONO. Barambwira n'ingene bakirima, n'ingene bigenda, n'ingene umwimbu wacu zana amafaranga menshi, nce ndabikora nanje. Hakiyagiye hose nabura amafaranga yo kuriha inzu. Naye nafise ahantu ko narimisha KIBONOBONO nanje. Gusa nyene kubera mbwa rutiyo ntushobora amafaranga ubwo nyene, cyangwa kubiza shobora amafaranga ubwo nyene banza kurindira. Haca bakakabazo kirane, amafaranga yo kuriha inzu. Turasezerana nabi ngo nta byipfuza. Rero uwo murima narimye nyene ico KIBONOBONO. Ni wampinduriye ubuzima nkuko nyene bibona. KIBONOBONO nico cyashoboye kubahindura ubuzima. Ndiko ndabibona ibi cyane gose. Siguye uko biri bugende. Cyo kintu ndagikora. Urumva ko bimeze. KIBONOBONO ni igiterwa cyiza cyane. Urazi ko maze imyaka 2 mvuye iwawe. Baramwe imyaka 2 maze kwimbura inshuro zikaguriza itaha. Inshuro ya mbere nimbu itoni 200. Ndazikuramo miliyoni 200. Ntabwo zo kuri imigambi kanaka nonga ndagura amatungo ndagura burimyi kugira ndime hanini cyane. Kuko nari mu mwaka umwe ugira kabiri ntabwiza na kabiri. Urumva aho nahereye ko maze kwigwiza ku inshuro nyinshi.
Ubwira kabiri yo kumwibugira kabiri hashingura aya mazu ndagura amatungo kandi mbese n'izifasa ntarubaka kandi neko kandi nawe bishatse ubikora naho upanze ubikora n'ibintu bisanzwe kibono bono asanga igitigo cyiza cyane ariko ntahuye kenshi narabona utuvideo no ku mateleviziyo nashimira kubona ibintu bijyanye n'iby'ikibono bono sinigeze nabyitaho na gato gusa n'umusarikiro ntaho ndatahuye ko kwinvestisa atari kubw'uyu mwanya gusa ahubwo n'akazoza iyaba ntushobora ngira ngo kuronka ijwi rishobora gushikira abantu bose koko iyi ni bisinema ndiko ndabona imbere munsi nuko ndo mugabo sino amarira wari no kuyabona kuko siniyumvisha ibi bintu nukuri imbabazi jewe n'umufasha wawe mutubabarire cyane inzira mwaciyemo yo gufata mu kemvestisa mu buriri mukarima ikibonobono mufiyeri nukuri iranyubatse sinogena ntavuze iranyubatse ubu niyo nico udufaranga tukasigaranye niswo ngiye gukoresha ngiye kudukoresha kugira ngo unyigishe umfashe kugira ngo nanjye nshobore kunesha ikibonobono ndakumva cyane sheriso kandi uzobifasha kuko ndazi ni usama kugakumva benshi ico nkugiye ikibazo ahubwo mbere kubera twabanye neza kandi bukanisha bigeze kunkorera amafaranga wondisha basi yeje ndemeye guhebera amezi 6 kugira nawe utangure kuinvestisa cyane kuri twumva neza ko twakemura nta kibazo numva amahoro cyane nuko nyine bitigeze kugenda mugabo twari bwaheze kuraba hejuru ukuntu byose bimeze ko twari twifuza ko duca twimuka umugoroba twari twavuganye n'abantu badusomeye nta kibazo dushobora kugenda kureba nk'aho umutware w'ubwami akabidufasha agahora ari keza ntigatetereza agahora ari keza ntigatetereza kararondegwa kakazigamwa kararondegwa kakazigamwa agahora ari keza ntigatetereza kararondegwa kakazigamwa kakazigamwa